ndatangara imbere y'umunyanazareti, nkibaza nangaye cane icamunkundishije. Nigitangaza, nigitangaza, niyo ndirimbo yanje. Nigitangaza, nigitangaza, yuko Yesu yankunze atyo. Nikubwanje yasenze ati ntibibe nk'uko ngomba, ivyiwe sivyo vyamwishe, n'ivyaha vyanje gusa. Nigitangaza, nigitangaza, niyo ndirimbo yanje. Nigitangaza, nigitangaza, yuko Yesu yankunze atyo. Amen. Amen. Umwami Imana ahabwe icyubahiro. Mukundwa ushimye gukurikira ibi biganiro bica kuri televiziyo yo kuri YouTube yitwa Living Fruit, no kuvuga yuko ari icamwa cy'ubugingo canke icamwa cyangwa urubuto rw'ubugingo. N'abakunzi biganiro bica ku rubuga canke kuri televiziyo ya YouTube yitwa Day at Hand TV, no kuvuga yuko umunsi w'ukugaruka kwa Kristo uri bugufi. Tubahaye ikaze, twifuza no kubasangiza ikiganiro canke isengesho ry'umuryango mw'iri joro rya 17 rishira 18 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Tubahaye ikaze. Umwami Imana abagire neza, umwami Imana abahe umugisha. Urashobora kuramutsa abakunzi ba shene uyoboye kandi bakubwa neza, ndazi ko gukurikirana ari benshi. Haleluya, haleluya. Bene data, ndabaramukije aho muherereye hose mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Rero nk'umuryango mwene data ushimye gukurikira iki kiganiro, tuguhamagarira gusoma iri jambo ryo mu gitabo ca Matayo. Niryo jambo twashimye guhanahana canke gukomezanyamo nk'umuryango, kandi nawe uruwacu, kugira ngo twese tugirire akamaro kandi tubwire ritwibutse ridukomeze. Matayo 14 umurongo wa mbere gushika ku wa 4 haravuga ati, muri ico gihe umwami Herode ngo yumva inkuru za Yesu, abwira abagendanyi biwe ati, uwo ni Yohana umubatizi yazutse mu bapfuye, nico gituma ivyo bitangaza bikorera muri we. Kuko Herode yari yarafashe Yohana akamuboha, akamushira mu ibohero ku bwa Herodiya muka Filipo mwene se. Kuko Yohana yari yarabwiye Herode ati, ni kizira kumwabiriye, umwami Imana atubabarire. Bene data, turiko twumva yuko Yohana yari karakoreshwa n'imbaraga z'Imana, akora ibitangaza bidasanzwe. Hanyuma hariho
ba Yohana, abigishwa ba Kristo, hariho Yohana uyu mubatizi. Rero muri ico gihe rero ariko arakora ibidasanzwe, avuga ubutumwa bwo kubwira abantu ngo bihane ivyaha, hanyuma agakora ibitangaza bikaba bizima. Yesu bamukurikira ari benshi, kandi uyu Yohana yari yarabwiye Herode ati hari icyaha ukoze, kuko uyu Herodiya wabiriye uzi neza ko umwivye mwene nyoko Filipo. Muri make kujya mu bihugu byanyu mu Rwanda n'u Burundi, ibihugu byacu by'u Rwanda n'u Burundi, tuzi ijambo ry'umwami. Umwami, abami bagenda bakurikirana bava mu muryango umwe. Rero hariho uwitwa Herode mukuru, yarapfuye cyangwa yarashengeye. Ko yari umwami ntibavuga ko apfuye, bavuga ko yashengeye. Amaze gushengera asiga abana biwe batatu. Umwe n'uyu Herode twumva hano, uyundi nawe yitwa Filipo, uyundi afise irindi zina wa gatatu. Ariko bari abahungu, bari abagabo bahawe igihugu ca se, bakigabanamwo ibice bitatu. Igihugu Herode mukuru yayobora amaze gushengera cyagabuwe n'abana biwe batatu, kibamwo ibihugu bitatu. Hanyuma mwaba bahungu batatu, Bibiliya ikitubwira mu bahungu babiri muri umwanya, uwitwa Herode n'uwitwa Filipo. Hanyuma hajemo izina ry'umugore Herodiya. Herodiya yari umugore wa Filipo. Ariko harageze igihe Filipo na Herodiya ivy'urugo biranka, ku mpamvu tutashoboye kumenya kubera Bibiliya itabisigura. Hanyuma Herodiya aja kurongorwa canke yubakana na Herode mwene wabo na Filipo. Hanyuma Yohana ari mu mbaraga z'Imana aravuga ati, Herode wubakanye na Herodiya wa umugore wa mwene nyoko, ukoze icyaha, ukoze ikizira. Hanyuma Herodiya iryo jambo riramucumita, riramubabaza, aca ategeka umwami Herode mu gihugu ciwe yahawe kugira ngo bagire gute, bagirire nabi, bazimanganye ubuzima bwa Yohana. Iri jambo rero nk'umuryango riko ritwigisha yuko mu buzima bwa buri munsi umuntu avuga ukuri akunda kurenganywa, umuntu avuga ukuri akunda kwirukwako bamukurikirana ngo bamwice. Umuntu avuga ukuri mu muryango ntibamukunda, umuntu avuga ukuri mu rusengero ntibamukunda, umuntu avuga ukuri muri kominote abamwo bamwe na cyane cyane aboneka ko bakomeye ntibamukunda. Ariko Yohana ntiyahagaritse kuvuga ukuri, atitayeho yuko yari Herode yari afise ubushobozi. Iri jambo rero rigutera intege, uhagarare ku kuri gushika ku gupfa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abihangana gushitsa kw'iherezo. Yesu ahabwe icubahiro. Ntidutinye urupfu, ntidutinye abadutera amabuye, ariko dukore ibyo gukiranuka, dukore ibyo kwezwa, kuko tuzi yuko inyuma y'uru rupfu rwa mbere tuzi uwavutse wese azopfa. Turazi yuko hariho n'urundi rupfu rwa kabiri. Urupfu rwa kabiri ni urupfu rw'ubuzima bwose. Urugo bwa mbere tuzozuka, hazobaho umuzuko, umuntu wese aciribwe urubanza bijanye n'ibyo yakoze, agihumeka, agifise ubwenge, agifise amaso, akiciyumvira, agakora ikintu afatiye umwanzuro wenyene adasunitswe. Urwo rubanza nirwo ruzotuma umuntu aja mu rupfu rwa kabiri canke aja mu bugingo budashira. Urupfu rwa kabiri mu yandi majambo ni gutabwa muri Gehenomu, ni gutabwa mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Kubera iki? Tutagumye mu kuri kw'ijambo rya Kristo. Rero ntidutinye kuvuga ukuri, ntidutinye guhamya ukuri kw'ijambo ry'Imana, yuko umusuma, yuko umubeshi, umusambanyi, eka ingeri zitandukanye z'ivyaha ababikora
bazotabwa mu muriro udahera, ariko urupfu rwa kabiri. Ariko urupfu rwa mbere, uwavutse wese, uwufise ubugingo, uwuhumeka wese azoruhonja. Ntiruraba umukuru, ntiruraba umwana, ntiruraba uwifise, ntiruraba umukene. Urupfu rushika ku bantu bose, kubwo Adamu na Eva bahenzwe n'inzoka, bahenzwe na Satani. Hanyuma Imana ikivuga ati guhera uno munsi hazoba urupfu ku muntu wese ahumeka, kiretse abazoba bakiriho umunsi Mesiya azagarwa gutora ishengero, hanyuma hakaba n'umunsi w'urubanza. Mwene data, wakira iryo jambo ryo kukuremesha, riguhamagarira kuguma ku kuri, naho kubabaza, naho uwavuze ukuri akunze gutotezwa, ariko ijuru riba ryakwandikiye. Wakira umugisha wa Kristo, wakira amahoro ya Yesu Kristo, umwami Imana yinjire mu rugo rwawe, yinjire mu bugingo bwawe, yinjire mu bibazo ufise, atange icyerekezo kiremesha umutima wawe, kiguha amahoro, kiguha ibyizigiro by'akazoza. Amen, amen. Muhezagirwe.